Uno munsi imyaka indwi irarumanye Christophe Nkezabahizi, Alice Niyonzima Kadudu umufasha wiwe, Irakoze Tresor na Kamikimana abana babo, Evariste muvyara wa Christophe bagandaguwe bunyamaswa bishwe nk'abamenja. Hari itariki 13 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2015, hari igihe c'isaha 8 z'umuhingamo, izuba riva. Ababa mu Ngagara mw'ikaritiye ya gatatu uwo munsi ntibazowibagira, barabonye abakoze ako kabi kabishe, harimwo abo mw'iperereza, igipolisi kijejwe gukingira inzego n'abasirikare. Ico gihe cose ubutungane bw'u Burundi nta kintu na kimwe bwigeze bukora ngo bwerekane abakoze iryo shano atari inkinamico. Uno munsi mu muryango kwa Christophe ico dusaba ntitugira tugisaba ubutungane muri rusange, tugira dutumbereze ubu butumwa ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Turamusavye yuko yofata ubutungane ajejwe kuko niwe mucamanza kizigenza, abusabe kugira amatohoza kugira hamenyekane abagandaguye Christophe n'umuryango wiwe wose, igituma abo bantu baheze bahanwe hakurikijwe amategeko. Mu gihe ivyo bitokogwa tuzofata yuko ubutungane bw'u Burundi, umukuru w'igihugu bariko bakingira ikibaba abo bantu bagandaguye Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe wose.